umugabo agira umugore umwe n'umugore akagira umugabo umwe ibisigaye byose ni ibintu bijanye n'imico ya gipagani ibisigaye byose ni ibintu bijanye n'imico ya gishenzi abakora ivyo Bibiliya iravuga ngo Imana nticokoba izobahana tu nagira ndakubwire n'abarundi baravuze yuko umuntu mu gukira ingwara arayirata burya kugira icyaha ukakigumizamwo nubundi bupfu nubundi bujuju nukuvuga ko iyo ugiye kwaturira mwene so ukamubwira ikintu kikubabaje arico caha ashobora kuguha impanuro ico ni kimwe ubwa kabiri naho urashobora kwatura yuko ufise ingorane arico caha wewe ukaba uri kuri decharge ukaba uri kurikuramwo ibintu byari bimaze iminsi bikuzizirije ingorane y'abantu bagira nuko batihana ibyaha byabo kandi Bibiliya ivuga yuko umuti wa mbere wo gukira icyaha ari uko cihana Hello everybody, reka ndakuramutse nizera yuko umeze neza cyane bivanye naho uherereye waba uri mu Burundi cyangwa uri hanze y'igihugu reka ndakubwira ati yes aragukunda cyane je uri kuruva nga kuri micro ni radio promoter akuva kuri Loy TV yes kuri kamera uri kumwe na Elfage ni watuma image igushikira imeze neza cyane ni watuma sound uyumva imeze neza cyane uriyumvira ati mbega uno musi byagenze gute uno musi mu bwa Loy TV ntabwo twatumiye umuririmbyi cyangwa umukinyi wa filme cyangwa umukomedi uno musi novuga yuko uno musi w'umunezero uno musi w'ibyishimo uno musi w'agakiza uno musi wo kubohoka uno musi no kugira yuko twatumiye umwe mu bavuga butumwa novuga yuko tugiye kuyaga kugira ngo tuyage byinshi hari abantu benshi novuga yuko bazimiye bariko baraca mu nzira atarizo novuga yuko uno musi rero dushaka yuko intama z'Imana tuzigarura mu ruhongore niko kazi Yesu yadusigiye kugira ngo tugarure intama z'Imana mu ruhongore uno musi rero ndi kumwe n'umwe mu bavuga butumwa abo ngahamwe cyacu cy'u Burundi naho tugiye kuyaga mu kiganiro cyacu kugira ngo tuyage byinshi byo kubaka ubuzima bwa benshi byo hindura ubuzima bwa benshi byo hindura ubuzima bwawe byo hindura ubuzima bwa mwene wanyu byo hindura ubuzima bw'abavyeyi wawe novuga yuko rero ndagusaba gukora subscribe kuri Loy TV kugira ngo uzoze urabona ibiganiro nk'ibi bizotuma abantu benshi bahinduka kugira ngo tuze tubone ubwami bw'ijuru reka tumwakire rero kuri micro Loy TV kugira ngo tuze kwiyagira byinshi byo hindura imitima ya benshi welcome meze neza ndashimira Imana ndetse kundamukiza abakozi ba Loy TV imbere ko dutangura ikiganiro mwizina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo ndaramukije abakurikirana ibiganiro kuri televiziyo Loy TV muhawe umugisha nohoraho Imana yaremye ijuru n'isi kabisa ariko imbere ko dutangura ikiganiro kuko ni ikiganiro novuga yuko kizohindura imitima ya benshi ni ikiganiro kubwanje nifuza yuko kizohindura abari mu ngeso mbi je nosaba yuko twatangura ikiganiro dusenga muvuga butumwa ego gusenga ni kwiza gusenga no kwiza kuko gusenga guhindura amateka gusenga guhindura amazina kandi ugusenga kugurura ijuru dusenge data mu izina rya Yesu Kristo ndagushimye ndaguhimbaje kuri uyu mugoroba mwiza uduhaye uyu n'umunsi we wari wateguye twebwe tutazi igihe wabwira Yeremiya waramubwiye ngo ewe Yeremiya ukiri mu nda ya nyoko utaraba n'urusoro mu nda ya nyoko nari isanzwe nkuzi na twebwe wari utuzi igihe hose twari muri bya bindi Mana turagushimiye kubw'uyu munsi tugushimiye kuburaba abantu tugiye dukorane iki kiganiro tugushimiye kubazogikurikira Mana turazi neza yuko akanwa rakacu ariko ubutumwa n'ubwawe nubwo rero Mana ubandanye kwihesha icubahiro kubazokurikirana ubu butumwa bazohindurirwa amateka bahindurirwa amazina kuko wewe ico ukora nk'Imana y'ubushobozi ndashima igihe wiyereka umusabyi wawe Mose waramubwiye ngo uri Imana y'ubushobozi uri ndiho uri uhoraho we uri alpha ukongera ukabana omega nuko rero Mana wihesha icubahiro izina ryawe ryubahwe mu izina rya Yesu Kristo amen Yesu bakuzi ba Loy TV imbere ko dutangura ndashaka kubwira bako badukurikirana kugira ngo baze kumenya mbega
n'umuvuga butumwa wa hehe n'uwo mu Burundi n'uwo mu Rwanda kugira ngo abariko badukurikirana abaze kumenya byisanzuye. Ku mazina nitwa Evangeliste Robert Ntwari Claude, nkaba ndi umupapa w'umugore umwe, nkaba afise n'umwana umwe Kristo Yesu yampezagije, nkaba ndi umuvuga butumwa mu ishengero ry'Urutare siège social international ni ngahi Bujumbura hajya mu Buyenzi. Kabisa wavuze ati cefise umwana umwe, hari abafise abana benshi b'abagore batanduka bavuga butumwa. Ego muri inosi basanga banyina ni benshi. Ego muri inosi turazi ibyagiye birashika. Hari abana bari mu mabarabara, hari uwo muhuru ukamubaza asaka kubwira yuko atamuzi, hari umugore usanga afise abagabo batatu, hari abagabo usanga bafise abagore bane. Ibyo birashoboka. Mbega batakudusanzwe bahehe ba mu Buyenzi nyene canke ku Batanzi mba ku Musaga neza na neza inyuma ya Kamuha, uri kuraduga mu Gasekebuye niho dusabye indaro, kuko iyi si turazi neza yuko tutafise umwanya munini. Ibyo twokwigira byose twigira abantu bahambaye, twigira abantu bagufi, twigira abantu bakomeye. Iyi si twese turi ingenzi. Amen, amen. Sasa muvuga butumwa wanje, ndashaka uno munsi ugira amajambo dusomera muri Bibiliya nkangahe kugira ngo ashobore kudufasha kugira ngo dutangure ikiganiro cyacu neza. Ndashaka udusomere nk'imirongo nk'ibiri cyangwa itatu iri muri Bibiliya, novuga yuko kugira ngo nyene itwinjiza mu kiganiro cyacu neza na neza cyo no munsi. Haleluya, turashima Imana. Aha itashi bibonetse, akazi kaba kabonetse, kuko indya y'umukristo ni ijambo ry'Imana. Kandi ijambo ry'Imana niryo Imana yakoresheje mu kurema iyi si. Dusome ijambo ry'Imana, turashobora gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Bibiliya, igitabo cy'Abakristo, igitabo cy'Itanguriro. Ndazingurura Bibiliya, dusome Bibiliya, ijambo ry'Imana, iki gitabo cy'Itanguriro. Dusome umurongo nk'umwe gusa, dusome uyu murongo wa iki gice ca kane, iki gice ca kane umurongo waho 25. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ivya Kayini na Abeli. Hanyuma umurongo wa 25 uravuga ngo Adamu yongera kuryamana n'umugore wiwe, avyara umuhungu amwita Seti. Avuga ati Imana ishumbushije urundi ruvyaro mu gishingo ca Abeli, kuko Kayini yamwishe. Iri ni ijambo ry'Imana. Amen. Sasa ndashaka umbwire gatoya bigenda gute kugira ngo umuntu ayobe kuri ino si. Like turazi yuko aha kwisi hari ibishiko byinshi, ariko bigenda gute kugira ngo umuntu ayobe ayibagira Imana burundu? Kuri ino si Imana nyenijuru, Imana yo mwijuru yaraduhaye ico no kwitwa eta independent. Iraduhitishamwo, iravuga ngo ndabahitishijemo ibintu bibiri, ndabahitishijemo urupfu canke ubugingo. Umuntu wese rero arihitiramo, hari abahitamo ubugingo, hari n'abahitamwo ijuru. Haleluya. Canke bagahitamwo ugupfa. Imana yaduhitishijemo ijuru, iduhitishamo n'urupfu. Ariko hari abantu bavuga yuko hariho ngo umuntu apfa umunsi utaragera. Birashoboka? Nk'abantu mwizera Imana, nk'abantu muzi byinshi muri Bibiliya, hari abantu umuntu ashobora gupfa ukazawumva ngo wapfuye umunsi utaragera. Mbega birashoboka mu Mana yuko umuntu ashobora gupfa umunsi wo gupfa utaragera? Imana yo mwijuru niyo yaremye iyi si. Imana yo mwijuru niyo yaremye abantu. Ibi byose tubona, ibikoko, ibiri mu nzuzi, amafi ari mu nzuzi, byose byaremwe n'Imana. Ijambo ry'Imana rirambwira yuko Imana ariyo ituma umuntu abaho canke ariyo ituma n'umuntu apfa. Hari ahandi nasomye hangyohera cyane. Haleluya. Hari ahantu Imana yonyene ivuga yuko Imana ari umubumvyi, twebwe tukaba ibibumbano.
ijambo ry'Imana riguma rivuga ngo mbega ikibumbano cohaririza uwakibumbye ngo wabumvye nabi. Mu yandi majambo Imana n'umubumvyi, twebwe natwe tukabiba ibibumbano, twebwe turi biremwa twaremwe n'umuremyi w'ijuru n'isi, Imana yacu. Muri ayo majambo rero Imana nituma umuntu apfa kandi nituma umuntu asubira akaba muzima, nitanga ubugingo kandi niyibwaka. Ariko rero hari abantu bakunze kuvuga ati hari igihe umuntu apfa ugasanga ntago yari bwitunganye bivanye, ugasanga umuntu ari mu ngeso mbi like ni umunyavyaha, arara mu bubare, arara mu mabwate, ugaca usanga arapfuye ntago yari bwitegure, ntabwo yari bwahabwe umwanya kugira ngo yitegure. Hari abantu rero bace bakunda gushira amakosa ku Mana ngo ntabwo yamuhaye umwanya wo kwitegura, kuko bavuga yuko ibintu biba kenshi ku mwana w'umuntu Imana ibibizi. Mbega Imana irashobora kureka ugapfira mu vyaha? Nshuti y'Imana mugenzi, nagira ndakumenyesha yuko ico kibazo atari wewe wenyine ukibajije, n'abandi bose baraciyumvira. N'abigishwa bagendanye na Yesu, abigishwa bagendanye na Yesu bitaye kuri ico kibazo, baravuga ngo mbega umwana w'umuntu azobuza ryari. Mu byo Yesu yigisha yarababwira yuko umwana w'umuntu azogaruka, kandi kizomugarukana azoba aje gutora abamukoreye neza. Ariko abigishwa baramubaza ati tubwire igihe umwana w'umuntu azozira. Yesu arabishura ngo umwana w'umuntu azoza nk'igisuma. Rero muri ayo majambo nta muntu n'umwe aragenda kwibwa cyangwa ngo yibwe. Umusuma yamuhaye invitation cyangwa umusuma yamumenyesheje ngo kwakanga Yesu ngo zoza kukwiba. Yesu rero yavuze ngo umwana w'umuntu igihe azozira aje gucira imanza imiryango 12 ya Isirayeli, azoza ari mu bwiza bwiwe, azoza ari kumwe n'abamarayika. Atari ku uwo munsi ni Imana yonyine iwuzi ngo naho baba marayika naho hoba nde, nta muntu n'umwe azi uwo munsi kiretse Imana Data wa twese wo mu ijuru. Rero bidusaba kwitunganya uko biri kose, biradusaba ngo twame twejejwe, kuko umwana w'umuntu arashobora kuzoza ataje urupfu rukaza. Bica bivana rero na position wewe urimwo, uko igihe uzopfira ntacuzi cyangwa igihe umwana w'umuntu azozira ntacuzi. Bisaba yuko wama wejejwe, amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana yapfuye ku musaraba akama yakwejejwe, kugira ngo wame wezwa umwanya ku mwanya. Nibyo Paulo ariko arandika makete yarandikiye Tesalonika, arababwira ngo mwame mwejejwe. Dusabwa rero kwama twejejwe. Turazi yuko abantu benshi barakunda kugira ingabirano zitandukanye, novuga reka ndavyite impano, kugira impano zitandukanye. Hari abafise impano nk'izo ziwanyu zo kuvuga ubutumwa, azo guhindura imitima y'abantu. Ariko hari ikintu abantu benshi bakunze kuvugira ko amajambo menshi, ndavuga bijya byo kwerekwa. Mbega bijya birabaho ku mwana w'umuntu kwerekwa inzozi, umuntu kamubona kamubwira wewe ejo bizogenda uku, heje ejo bizogenda uku. Mbega bijya ku mwana w'umuntu birashoboka, ubwo ubasha Imana yashobora kugutanga? Turazi neza yuko atakimunanira Imana. Turazi yuko mu ngabirano Imana yahaye abantu, yabahaye ingabirano zitandukanye. Hari abavuga ubutumwa, hari abaririmba, hari abagira utugenegene mu vy'ijambo ry'Imana kugira ngo abantu bakizwe, hari nabo berekwa. Kandi ijambo ry'Imana cyo darikundira nuko rimbwira ngo uw'Imana ikunda imuhera mwitiro. Mu kumuhera mwitiro rero iramwereka. Haleluya. Nibuka igihe kimwe Yosefu yaragiye kuryama ari umwana, ararota avugana n'Imana. Uri kurasoma ubutumwa bwiza bwa iki gitabo cy'Itanguriro, uhereye nko ku kigabane ca 12, uri kuraraba ukuntu Aburahamu sogokuruzo wacu mu by'ukwizera, urabona neza yuko ari mwitiro Imana yazikamusanga. Akandi karorero nshobora gutanga nako igihe Kristo Yesu yavuka, mwami Herode ariko aramuhiga ngo Imana
Imana yarungitse umumarayika abonekera Yosefu mwitiro aramubwira ngo fata umwana na nyina umujane muri Egiputa umuhungane kuko uwushaka kwica umwana Herode ashaka kwica umwana. Bamaze guhunga bageze muri Egiputa, Herode amaze gupfa, Imana yongera guhamagara umumarayika asanga Yosefu mu ndoto aramubwira ngo ewe Yosefu fata umwana na nyina ubajane ubasubize mu gihugu kuko Herode yashatse kwica umwana yamaze gupfa. Mu yandi majambo ukubonekegwa birabaho bivana n'ingabirano nuko umuntu ariko arakoresha iyo ngabirano. Mbega bajya nabo usanga bajya mu masengero kwatura ibyaha byabo. Turazi yuko mu bantu bizera Imana kwatura kuvuga ibyo wakoze umuntu ntagwe akubabarira, ntagwa gushobora kugira imbabazi. Aje ndemeza neza yuko nimba ufise ibyaha ushobora kubibwira Imana yawe, ushobora kwaturira Imana yawe. Mbega bijya navyo byo kwaturira umwana w'umuntu kamubwira je narasambanye nakoze ibi, mbega bijya navyo ku bantu bavuga butumwa, bijya navyo bivuga kwiki? Ijambo umuntu yatura imbere y'uwundi muntu cyangwa umuntu yarakwiye kwaturira Imana yo mwico. Ijambo y'Imana riravuga ngo nimwaturiranire ibyaha byanyu niho muzokizwa. Nagira ndakubwire n'abarundi baravuze yuko umuntu mu gukira ingwara arayirata, burya kugira icyaha ukakigumizamwo nubundi bupfu nubundi bujuju. Nukuvuga ko iyo ugiye kwaturira mwene so ukamubwira ikintu kikubabaje arico cyaha ashobora kuguha impanuro, ico ni kimwe. Ubwa kabiri naho urashobora kwatura yuko ufise ingorane arico cyaha, wewe ukaba uri kuri decharge, ukaba uri kurikuramwo ibintu byari bimaze iminsi bikuzizirije. Ingorane y'abantu bagira nuko batihana ibyaha byabo, kandi Bibiliya ivuga yuko umuti wa mbere wo gukira icyaha ari uko cihana. Rero birasaba yuko iyo umuntu yashaye kuri mugenzi wiwe, ijambo ry'Imana riravuga ngo ntimuze mu nzu yanje ngo muze kumpa ibigira 10 n'amashikanwa canke ngo muje gutanga amashikanwa, ati mubanze mwiyumvire ivyaha mwakoze hanyuma musubire inyuma mutunganye na bagenzi banyu. Na bagenzi banyu hari abantu benshi bavuga yuko bakunda kuvuga mu Kirundi ati ntazibana zidakomana amahembe, bivuga yuko nta hataba ingorane. Mbega nizihe ingorane zikunze kuba mu mashengero y'ubu? Ingorane zikunze kuba mu mashengero y'ubu si ubu gusa, ni kuva kera. Kuva kera amashengero yamye afise ingorane. Hari abapfa ivyicaro, hari abapfa ibintu bitandukanye, ariko ingorane ziba mu mashengero, hari ubutumwa buvugwa ugasanga ubwo butumwa si ubw'Imana. Ni kuva kera Paulo ariko arigisha ijambo ry'Imana ari muri Efeso, yari kumwe na Timoteyo bigisha ijambo ry'Imana rya Yesu Kristo. Hanyuma bamaze kuvayo bagiye, hasigara uwundi mugwi w'abantu bigisha ijambo ry'Imana ariko ridafatiye ku ijambo ry'Imana, rifatiye ku vy'ivyifuzo vyabo. Nico cyatumye Paulo afata Timoteyo akamuragiza rirya shengero ry'Efeso, akamubwira ngo uzuvuga ubutumwa wanyumvanye, ntuzuvuga ubutumwa wishakiye, ubutumwa bwo gukritika, ntuzuvuga ubutumwa bujanye n'ibintu vya politike, ntuzuvuga ubutumwa bujanye n'ivy'iki gihe, ariko uzuvuge ubutumwa bw'ijambo ry'Imana, ubutumwa bwemera yuko Yesu Kristo yafuye mu bapfuye hanyuma akazuka, ubu akaba yicaye uburyo bw'Imana isumba byose, kandi akazogaruka guca urubanza rw'abapfuye n'abazoba bakiriho. Ubwo nibwo butumwa Kristo Yesu yadusigiye, aradusigarana. Hanyuma abwira abigishwa biwe ngo nimukwire isi yose mwigishe ubutumwa bwiza bw'Imana. Biravugwa yuko muri Bibiliya haranditse ati hazoza abanyitirira, hazoza abavugishwa bibinyoma. Biga uno munsi nk'umuvugishwa, hariho abavugishwa bibinyoma uno munsi makinoge cyangwa ntibaraza? Nagira ndakumenyeshe nshuti yanje mugenzi, namwe mwese muriko muradukurikirana kuri Roy TV, yuko ijambo ry'Imana uko ryari kera
n'uno munsi ariko riri. Kuva kera Yesu agihari, abigishwa barigeze kuza baramubwira ngo twabonye umuntu ariko asenda abadayimoni mu izina ryawe, ngo ariko uwo muntu twashatse kumubuza. Yesu yabishuye amajambo avuga ngo Satani ntatera Satani, n'Imana ntiyo kwitera ubwayo. Ujya muntu ko yari karasenda abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo, ujya muntu nuwacu mu yandi majambo. Rero nagira nkubwire ikintu kimwe muri ino si. Yesu adusiga muri ino si yaravuze ngo mana ndabasize muri irya si jewe yaranyase, nabo nyene ndazi ko iyo si iba, ariko acabwira abigishwa biwe ngo nimuhumure kuko jewe naranesheje. Iyi si rero, iyi si iragoye, iyi si yibako iragukaranga, iyi si yibako urabura uko uyigenza, kuko isi ni isi. Wo kubwira ngo uvuge akarorero k'isi ntiworonka ukuntu uyidefinisa. Hari umugabo umwe yitwa Galile, niwe yigeze kuvuga ngo la terre tourne, isi irazunguruka. Nico gituma abantu benshi usanga baramaze kwiha bakaba b'iyisi, kandi ugasanga n'ubutumwa batanga nabwo nyene n'ubw'iyisi. Si ubutumwa bubohora, ariko n'ubutumwa bubakingira. Ugasanga umuntu ariko aravugira umuntu mugenzi we, ugasanga ariko aravugira ikintu ariko yiyitirira ijambo ry'Imana. Mbega bigenda gute kugira ngo umuntu yumve ko yoyovya abandi abikije mu ijambo ry'Imana? Igihe Imana yarema isi n'ijuru yarifise abamarayika mu ijuru, ariko havuyemo abamarayika barapinza Imana. Bamaze gupinza Imana, umumarayika ajejwe iby'intambara mu ijuru Mikayeli araboha Satani n'abadayimoni arabakorora. Ari nico gituma igihe Daniyeli, usomye igitabo ca Daniyeli, ariko arasenga, yarasenze ariko arasaba yuko Imana yomuha inyishu, maze Imana irungika umumarayika azanye inyishu kwa Daniyeli, maze ngo abakuru abafise ububasha bwo ngaha mu kirere barabloka. Nukuvuga iki mu yandi majambo? Twebwe Paulo niwe yavuze neza, aravuga ngo munigana n'abafise ububasha impwemu mbi zo mu kirere. Nukuvuga igihe Satani yakorwa ava mu ijuru, hari idayimoni zagumye ngaha mu kirere. Izo dayimoni rero nizo zifata amasengesho y'abana b'Imana zikayagumya. Izo dayimoni nizo Paulo yavuze yuko zifise ububasha, kuko twege turi abantu b'inyama n'amaraso, ariko abo tugwana, abo tunigana saba inyama n'amaraso. Ariko Yesu aja mu ijuru yaravuze ati muzogera ikirenge mu canje. Yesu turazi yuko abantu bazi Bibiliya cyane, murazi yuko Yesu yaremewe arabatizwa kandi ari umwana w'Imana. Ariko no munsi hari abantu bapfa batarabatizwa, ariko bikavugwa ko iyo upfuye ukihana ku mutima ushobora kuja mu ijuru. Mbega birashobora kushobora kuja mu ijuru upfuye mu gihe wihanye kandi utabatizwa? Kuri ico kibazo novuga yuko Imana yo mu ijuru yatanze isezerano. Imaze gutanga isezerano, itanga umwana wayo Yesu Kristo. Nagira ndakubwira ngo kugira Yesu Kristo aze ngaha ku isi habaye strategies zikomeye, kuko bwambere na mbere twasomye muri iki gitabo cy'itanguriro, aho usoma neza ukabona ukuntu Imana yaremye isi, karema umwana w'umuntu Adamu na Eva, imaze kubarema bagacumura, yari yabateguriye itongo rya Edeni. Riya tongo rya Edeni bari kugwa, Imana ibakuramo kubera bakoze icaha cyo kutumvira. Hanyuma babyara abana babiri, Kayini na Abeli. Kayini yica mwene wabo Abeli. Isi birahuye n'akaga. Haleluya. Isi irahuye n'akaga. Imaze guhura n'akaga, Imana irahiga izindi strategy z'ukuntu yosubira kubonana n'abana bayo. Byasabye imyaka myinshi, habaye abacamanza, hababami, hababahanuzi, gushikaho Imana yonyene nyene urukundo, nyene ubushobozi, irungika umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo akaza akava mu ijuru kugira ngo asese amaraso ku musaraba. Nagira ndakwibutse ko
kera umuntu yacumuye Imana yari yatanze amategeko yuko kugira babaligwe hategerezwa guseswa amaraso. N'igihe Adamu na Eva bari hariya mu itongo rya Edeni bamaze gucumura basanze barubusa, babona, bumva isoni, bumva ubwoba, maze barahunga, bahunga Imana, maze Imana ifata igikoko iracica. Ni ukuvuga mu yandi majambo amaraso araseseka kugira ngo Adamu na Eva baronke ico bambara. Yesu ashimwe. Aho rero niho uca usanga urukundo rw'Imana, ukuntu Imana nyena amahoro, Imana y'urukundo, niho usanga icatumye Imana itanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo, kwaro kugira ngo uzomwakira wese ntazapfe rubi, ariko azohabwe ubugingo budashira bubonekera muri Kristo Yesu. Nta handi hari ubugingo, nta handi hari umunezero, nta handi hari ukororanirwa kiretse muri Kristo Yesu. Rero uwo Kristo Yesu ategerezwa kuba model, ategerezwa kuba an example, tugaca mu byo yaciyemo. Ibi byose byo kuvuga ubutumwa ni Kristo Yesu yatanguje ubutumwa bwiza, atubwira amabanga y'ijuru, maze aravuga ngo ndabahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na skorpiyo mugabo kubazoba bamwizeye. Ububasha ndabahaye ni ububasha bwo kurambika ibiganza ku bagwaye, abo bagwaye ubwo nyene ngo bazokira. Ngo ubundi bubasha Kristo Yesu aduhaye bwari ububasha bwo kujya kubyica canke bwo kunwa kuvyica ntihagire ico bitugira. Nibwo bubasha Yesu yasize atanze. Ariko ntiwanyishuye neza, nakubajije ati birashoboka ko umuntu aja mu ijuru atabatijwe, mu gihe tuzi yuko handitse ati muzogera ikirenge mu canje. Tukaba tuzi yuko Yesu yemeye nawe arajya mu mazi arabatizwa kandi ari umwana w'Imana. Avyari gushoboka yuko atareka kubatizwa kandi akaja mu ijuru, ariko yaremeye arabatizwa kugira ngo abere akarorera abandi. Mbega birashoboka ko umuntu ashobora kuja mu ijuru adaciye mu mazi ngo abatizwe? Aho cyenda kwishura ndakubwira igihe inkuru za Bibiliya zivuga igihe Yesu yariko arigisha ibintu bijanye n'ibatisimu, ariko yigisha ibijanye no kuvuka ubwa kabiri. Hari umutama yari yibereye ahantu quelque part, maze yumva ukuntu Yesu avuga ngo nukuri ndababwiye utavutse ubwa kabiri ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Maze nyamutama ariyumvira cyane, asanga Yesu mwijoro aramubwira ngo jende umutama ndashaje, ariko bisaba gute ngo mvuke ubwa kabiri kugira ninjire muri burya bwami bw'ijuru, bigenda gute? Yesu aramubwira ati genda ubatizwe mu mazi menshi. Nico cyatumye Yohana Batista ariko arabatiriza muri rujya ruzi rwa Yorodani, abona abantu benshi baraje bari kubazanwe no kubatizwa, arababwira ngo mwabana b'inzoka mwe muhunze uburake bw'Imana. Ninde yababwiye uburake bw'Imana bugiye kuza ko mbona muri ko murahunga? Mu yandi majambo, kubatizwa nukucika icaremwe gisha, kuja mu makanda y'umwami wacu Yesu Kristo. No musi turabona abapasteri cyangwa se abantu bigisha ijambo ry'Imana bazana abagore barenga babiri, ariko muri biye haranditse yuko umuntu yandikiwe umufasha umwe bivanye nuko Imana yamuremereye urubavu rumwe. Bega biremewe yuko umuntu ashobora gutunga abagore barenga babiri? Ijambo ry'Imana rirambwira muri iki gitabo ca Bibiliya yuko Imana yaremye Adamu, imaze kumurema Adamu imwitwa umuntu, hanyuma ibona yuko Adamu atoba wenyene. Adamu yuko atoba wenyene, maze Imana nyene amahoro isinziriza Adamu, ikura igufa mu rubavu rwa Adamu, maze iremamwo umugore iramwitwa Eva. Eva bisobanura ngo uvuye mu muntu, hanyuma acayitwa umufasha wiwe. Adamu aravuga ngo kuva ubu nzokwitwa umugabo, hanyuma nawe uzokwitwa umugore. Rero bisigura yuko umugabo agira umugore umwe n'umugore akagira umugabo umwe. Ibisigaye byose ni ibintu bijanye n'imico ya gipagani, ibisigaye byose ni ibintu bijanye n'imico ya gishenzi. Abakora ivyo Bibiliya iravuga ngo Imana nticokoba, izobahana tu, Margaretu Imana izobahana. Ariko hari umuntu muri Bibiliya yarose abagore 99.
yaratunze abagore benshi cyane ariko Imana yaramukunda nawe. Hari abantu benshi baca bagira kuri ibyo bakabona ati kumbure kuva kera byariho abantu bararongora abagore benshi byariho nuno munsi rero reka tubikore. Bega abantu barongora abagore benshi bitwaje ujya muntu wo muri Bibiliya yarasa abagore benshi, ubu nawe wamubwire iki? Nagira ndakubwire iyi Bibiliya twebwe dusoma hari abantu bayisoma ikabahenda, imaze kubahenda kuko Bibiliya ni shamba rinini. Iryo shamba rinini rero iyo urigiyemo nabi urazimira. Hari abantu benshi bazimiye barazimizwa n'iyi Bibiliya. Ugiye sokuru wacu mu by'ukwizera yitwa Aburahamu, twese turamuzi. Imana yaramuhinduriye amateka, kandi Imana iriko iravugana na Aburahamu. Usomye guhera kuri kiya gice ca 12 mu gitabo c'Itanguriro, usanga Imana yamubwiye ngo ewe Aburahamu, va mu nzu ya so na nyoko uve uri mu Bukarudaya ugende i Kanahani aho nzokwereka. Maze iramubwira ijambo rikomeye, usanga uzoguhezagira nzomuhezagira, uzokuvuma nzomuvuma, ngo muri wewe amahanga yose nihazohererwa umugisha. Maze Aburahamu yubaha Imana nkuko yari yamugize. Mugabo nkuko ari sokuru wacu mu byo kwizera, Aburahamu harageze igihe ati ivyizigiro, atari ivyizigiro agenda kuryamana n'umunyegiputakazi, babyara umwana bamwitwa Ishimayeli. Rero ucigenda ukavuga ngo Aburahamu nawe yarabyaranye ngo Hagari ngo babyara Ishimayeli, ngo nanje ndagiye ku gakozi kanje ko mu nzu ngo nanje tuvyaranye, uzorimbuka urimbukane n'abawe n'ibyawe birimbuke. Kuko umuntu Imana yaravuze ngo nzobabarira abo kubabarira, ngirira impuhwe abo kugirirwa impuhwe. Yesu ashimwe. Turashaka yuko tubwiza abantu ukuri, turashaka yuko isi imenya ukuri. Haleluya. Turashaka yuko icazanye Yesu Kristo tukivuga. Turashaka yuko tumenya hari umuriro, umuntu akavuga yuko ari umuriro, hari amazi, umuntu akavuga yuko ari amazi, kugira ngo abantu babwizwe ukuri. Mbega ni kihe cyaha Imana idashobora kwihanganya? Ijambo ry'Imana riravuga ngo uwavuze ntukibe niwe yavuze ntukabeshe, uwavuze ntugasambane niwe yavuze ntukice. Icyaha cyose imbere y'Imana izogihanira umuntu. Uwivye, uwasambanye, uwatukanye, uwishe, bose bakoze ibyaha. Kandi uwandikiye Abaroma yaravuze ngo ingero y'icyaha ni urupfu. Umuntu wese ariko arakora icyaha amenye yuko ariko ari urupfu. Nivyo umuntu arashobora gukora agakora mugabo aba afise ingero. Nagira ndakubwire ngo ibyaha byose umuntu ariko arakora ingero yabyo ni urupfu. Hari icyaha Imana idashobora kuguharira? Imana nyene amahoro, Imana y'urukundo. Uriko urasoma igitabo ca Bibiliya, iki gitabo ca Bibiliya kigizwe n'ibitabo 66. Igitabo ca mbere ni Itanguriro, igitabo ca nyuma ni igitabo ca nyuma ca Bibiliya cyitwa ngo ivyahishuriwe umutumwa Yohana. Ivyo bitabo byose uko ari 66 byose bigenda biratubwira ikintu kijanye n'urukundo. Imana n'urukundo. Nshuti mugenzi, ndagenda kumenyeshe ngo Imana n'urukundo. Imana uko yari iri ejo nuno musi niko iri. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mbega igitimanye umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo, izotwima iki muri we? Yitimanye umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo, ikemera akaza ngaha ku isi, ikemera akabambwa ku musaraba, ikemera agapfa, ikemera agahambwa, maze akazuka, izotwima iki? Imana ni y'urukundo, nta cyaha na kimwe Imana itobabarira umuntu. Ndibuka Yesaya ariko arahanura, yaravuze ngo naho ibyaha byanyu byo tukura tukutuku,
naho umuntu yokura ivyaha vya bindi byitwa ivyaha bigatukura tukutuku, abantu bose bakamumenya mu gihugu yuko ari umunyabyaha, mwisi yose umuntu bakamenya yuko ari umunyabyaha, ngo amaraso ya Yesu Kristo umwagazi w'intama w'Imana aravyeza tugasa neza tukera derere. Haracariho umwanya rero, haracariho umwanya wo kwihana. Imana iracarindiriye abantu kugira ngo ibababarire. Wavuze ati umuntu yaremewe umufasha umwe, ariko turabona makino gihe abantu bubaka ingo bakabana ejo ukabona baravanye azanye undi mugore, mbega hajya naho aba yatomboje nabi, aba yahuye n'utaruro bavugwiwe, mbega kugira umuntu abane n'uwundi batandukane azana uwundi mugore, mbega bijya navyo nk'umuntu wizera Imana niki kintu wabivuga? Ibyo oye mu yandi majambo mu Kirundi byitwa kwahukana. Yesu yarabivuze ngo nimuze mwahukana. Yarabivuze yuko umugabo n'umugore babaye umubiri umwe. Iyo rero ufashe umugore, aravuga ngo iyo ufashe umugore wawe ukamwirukana ubu murungitse mu bumaraya, ubu murungitse mu kugira ubumaraya. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo umugabo n'umugore numwe. Iyo hamaze kuba rya sezerano yuko umugabo n'umugore bacika umwe, nta rindi sezerano riza rifuta iryo ryo kuba umwe, baguma bari umwe akaramata. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bazoba umwe akaramata. Bavuga yuko abantu mu gutandukana bakora divorce, kandi tuzi yuko iyo bagiye kugira mariage baza gusezerana imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Barashobora kujya mu komine bakagira divorce, mbega imbere y'Imana naho barashobora gukora divorce? Ijambo ry'Imana rivuga ngo muzobane akaramata. Niyo abakozi b'Imana bariko bararaganisha abageni baravuga ngo tuzobana akaramata, ngo tuzotandukanwa uruko Kristo Yesu aje canke hari urupfu, haje urupfu niko gutandukana. Ni exception, ni kabiri. Ubwa mbere na mbere umugabo n'umugore batandukanywa n'urupfu, ubwa kabiri naho bagatandukana ari uko Kristo Yesu aje gutora ishengero. Nibyo bibiri, nta n'ikindi kizoza kihari kizotandukanya umugabo n'umugore. Nico gituma umugore agenda kundi mugabo abashatse gutandukanya umugabo n'umugore, mu yandi majambo mwitwa yuko ari urupfu. Umugabo agenda kundi mugore afise umugabo, mu yandi majambo wo mwitwa urupfu, kuko Bibiliya izi neza, twese tuzi neza yuko ikizotandukanya umugabo n'umugore nkuko babiragana ari urupfu canke Kristo Yesu aje gutora ishengero. Nk'umuntu wizera Imana ugiye kurama kino gihe, ndavuga iyi generation kino gihe, ino myaka turimo, ubona icyaha gikorwa cyane ariki? Ivyaha byose birakogwa kuko bikorwa n'abantu. Harababesha. Imana igihe yaha amabwirizwa Mose ku musozi Sinayi yamuhaye amategeko 10. Amategeko 10 urasoma mu mategeko Imana yahaye Mose, hari abadasenga, ico ni icyaha. Hari abavyeyi, abana batumvira abavyeyi babo, ico ni icyaha. Sambanyi, ico ni icyaha. Hari ukwiba, hari ukwica, hari kurenganya. Ibyo byose ni ibyaha biriko birakorwa muri inosi, ariko ibyo by'ibyaha sishobora kubyitako. Ico nitaho jewe nitaho ukwezwa, kuko ubu iki gihe turimwo ni igihe cy'ubuntu, aho umuntu wese ashobora kubabarirwa bivanye n'ivyaha yakoze. Kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo naho wakwica abantu gute ukaba metere mu bintu byo ukica ntiwoshikira Sawuli ariwo yitwa Paulo, ngo ariko Imana yaramubabariye. Imana ni nyembabaze cyane, ngo Imana yaramubabariye, ngo naho woba imaraya karuhariwe mwisi yose. Bavuga ngo ujya muntu ni imaraya, ntiwoshikira umumaraya yitwa Rahabu, ariko Rahabu Imana yamugiriye neza iramubabarira. Imana ni nziza, Imana ni nziza, Imana ni nziza. Aha twese turi ngaha si kuvuga ngo turere, n'uhoraho yatubabariye,
n'uhoraho yaduhinduriye amateka, n'uhoraho yatwiyeretse, n'uhoraho yaduhinduriye amazina. Kubera Dawidi wewe aramuzi neza, Dawidi wewe arazi Imana. Yaravuze ngo witwa Ya. Kubera iki? Yabuze uko yitwa, yarahize ukuntu yitwa, arabura, aravuga ngo uriya. Ako Dawidi ndamukunda kuko arazi neza ahantu Imana yamukuye, igihe yari hariya ariko araragira intungwa, igihe Imana yamugirira neza ikamuteturura, maze aravuga ngo Mana, nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo noye kugucumura. Mu yandi majambo, bisaba yuko dubika ijambo ry'Imana mu mitima yacu kugira ngo twoye gucumura ku Mana, kugira naho byoshika ugacumura wibuke ngo nakoze icaha hanyuma nihane. Ibintu biriko bica abantu benshi nuko abantu bacumura bakagira ivyaha mugabo ntibamenye yuko bamaze gukora ivyaha, kubera nta jambo babafise. Akica Imana itubwira, iratubwira ngo tubike ijambo ry'Imana mu mitima yacu kugira ngo twoye gucumura ku Mana. Yes, bakuzi ba TV, ndibaza wabyumvise, ni kiganiro avuga ko gishobora guhindura ubuzima bwawe. Tugitangura nakubwiye ati hinduka, urashobora guhinduka ugaca murongo mwiza. Imbere ko turangiza, ndashaka ugira akajambo ubwira novuga abantu bagoswe n'ivyaha, ndavuga abanyabyaha, abantu novuga yuko bari mu nzira itameze neza, kugira ngo bihane ku buryo uno munsi Yesu naho yoza uno munsi bashobora kunovuga bwije uko haranditse ati yuko Yesu azoza nk'igisuma ntawuze umunsi n'isaha. Nuko twakoma twiteguye, ndashaka ugire amajambo ushobora kubwira abantu kugira ngo nimba uri mu byaha ashobore guhita, kugira ngo uno munsi Yesu yoza nuno mwanya kugira ngo usubire kuja mu bwami bw'ico. Ikintu nobwira abariko baradukurikirana kuri televiziyo Roy TV, nuko nobabwira ngo Imana irashumbusha. Nagira ndakubwire ngo ivyaha byose bifise ingaruka mbi. Ushobora kuba waradandaje, ushobora kuba warakoze business bikanka, nkumbura ugasanga ni kubera ingaruka y'ivyaha umuntu yagiye arakora. Ushobora kuba uri kurarondegwa, ibintu byose ugasanga byarapararanganye, wadandaza ntiwunguke, ugasanga uri kurabura uruvyaro, abo mwagiriye mariage hamwe ugasanga bariko bararonka abana, mugabo wewe kubera ingaruka z'ivyaha wagiye urakora ugasanga hariho dezefe ziriko zirigaragaza. Ariko nagenda kubwira ijambo rivuga ngo Imana yo mwijuru irashumbusha. Iyo wizeye Imana, yigendeye mu vyagezwe ugahinduka, Imana irashumbusha. Ni ijambo ry'Imana rero twasomye aho uyu mugabo yitwa Adamu yongeye kubyamana n'umugore wiwe Eva, maze avyara umuhungu wa Mikwaseti. Aravuga ati Imana ishumbushije urundi ruvyaro mu gishingo ca Abeli kuko Kayini yari yamwishe. Uyu mugabo Adamu, Imana yamuhaye abahungu babiri. Imaze kumuha abahungu babiri, Kayini asimbira kuri mwene wabo Abeli, aramugandagura aramwica. Maze kumwica, Imana ica yangaza Kayini. Mu yandi majambo, Adamu na Eva basigaye uko. Abeli yapfuye, Kayini nawe abayicangaza arangaye ahantu kure, ariko Imana isigarana Adamu na Eva gusa. Kuko Imana ari nyabushobozi, kuko Imana ari nyempuhwe, kuko Imana ariyo ishumbusha, ituma uyu Adamu yongera kuvyara umwana mwitwa Seti. Aravuga ngo noneho uhora harashumbushije. Nshuti yanje mugenzi, nagira ndakubwire ngo usubira inyuma gatoya, ntusubira imbere ngo urabe imbere gusa, subira inyuma gatoya. Hariho ingaruka z'ivyaha umuntu akora, ugasanga yarakoze ivyaha, maze ibyo vyaha ugasanga nivyo bigenda biramukurikirana. Warasambanye, warakoroye inda, waranyoye amapirire menshi, ntiwasoneye abavyeyi ukiri muto, warabakubita, warabagira iki, mugabo nawe ubu abana bariko baragushishura, bariko baraguhonda, uri kuribaza aho biva, abana ntibariko barakubaha, nturi kuravyara kubera hari amapirire wanyoye. Mugabo ndakuzaniye ubutumwa buvuga ngo Imana yo mwijuru irashumbusha. Imana yo mwijuru irashumbusha. Mugabo naho ishumbusha abantu bayizeye, abantu bayijeko. Urashobora gukizwa, urashobora kwakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, urashobora kugendana n'abakizwa, urashobora kugendera mu ijambo ry'Imana, maze uhejeje kugendera mu ijambo ry'Imana ukagira imisabane myiza n'Imana, ukagira imigenderane myiza n'Imana, hanyuma Imana ikaguteturura. Imana niyihindura amazina. Oh haleluya. Ndibutsa akantu, urazi ko Imana ariyo ihindura n'amazina.
uzi ko imana ari ihindura amateka. Nibuka igihe kimwe imana yavuganye n'umugaragu wayo umusabyi wayo Aburamu, icyo gihe yitwa Aburamu, iramubwira ngo ewe Aburamu, guhera ubu ntukitwa Aburamu ngo ariko ugiye kwitwa Aburahamu. Yo ariko imana we ikibwira umusabyi wayo Aburamu, kandi niwashikira na Sarayi nawe nyene ntumwite Sarayi, ariko ubu uye agiye kwitwa Sara. Baba barahinduriwe amateka, baba barahinduriwe amazina. Inshuti y'Imana mugenzi, nagira ndakumenyeshe ngo Imana aho uri hose yo guhindurira amazina. Wahora uri umushomeri ukaba umufonctionnaire, wahora uri ntaho nikora ukitwa umutunzi, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana yonyene niyo ifata umukene ikamukura mu bukene, mu mukungu yicaye mu mukungugu, maze ngikamwicarikana n'ibikomangoma. Ibyo byose twarabibonye, nta bishasha. Imana ntigira stage. Twarabonye Imana ituduza, twarabonye Imana iduhindura amateka, twarabonye Imana itwitaho, twarabonye Imana iduha ijambo igihe tutari dufise ijambo, ariko tubona Imana itugirira neza. Kandi Imana niyigwana intambara, twabonye Imana itugenderere tugwanira intambara, izo tuzi izo tutazi. Twabonye abantu benshi baduhagurukira, maze Imana ikatugwanira intambara. Ico dusabwa yuko tugororokera Imana. Icyo dusabwa yuko Imana yo mu ijuru tugendera mu mategeko yayo yashinze, hanyuma ikatugirira neza. Reka ndagushimire pastor. Urakoze cyane kabisa. Yesu wakunze Bw'inda TV, reka ndagushimire. Ndibaza wumvise byinshi, nkitangura nakubwiye ati urashobora guhinduka. Ikiganiro kirashobora guhindura ubuzima bwawe. Ni ikiganiro bwe ko kirimo amajambo meza ashobora kuguhindura ukaja mu nzira nziza, nimba wari mu nzira mbe ashobora kujya mu mutima wawe ugasanga akufitiye akamaro. Yesu reka ndakusire gukora subscribe kuri TV kugira ngo uzurabona ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Hari byinshi bizohaca bizotuma uhinduka, hari byinshi bizohaca bizohindura ubuzima bwawe. Cyari ikiganiro cyiza cyane, ikiganiro cyo guhinduka, ikiganiro cyo gukizwa. Reka ndakubwira ati dusubire ubutaha. Je wari kumva kuri micro, my name is Radio, this is Loy TV. Kuri kamera wari kumena Elfage Carf. We love you so much, turabakunda cyane. Dusubire ubutaha. Ciao ciao. Ndakubwiye yuko Yesu aragukunda cyane. We love you so much.